Uravye mu vyo bagiriza Florian Irangabiye ko yoba yaragiranye ibiganiro n'abantu bakurikiranwa n'ubutungane, kuba yarifashe amafoto ari kumwe n'uwahoze arongoye igihugu c'Uburundi, umuhisi Petero Buyoya, n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame, ko yagize ingendo mu bihugu bitandukanye, umuntu araheza akibaza muri ivyo vyose icaha aho kiri, icaha yakoze. Ivyo vyose vyatumye Florian asanzwe ari umumenyeshamakuru akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano n'imbibe z'igihugu, maze akatigwa umunyororo w'imyaka 10 n'amande y'umuriyoni marundi. Waraba ivyo akurikiranwako, nta na hamwe ubona ko umutekano w'igihugu canke imbibe z'igihugu vyoba vyarahungabanye bitewe nawe. Twihweje ivyo vyose, turasaba umushikiranganji w'ubutungane ko yoha iteka kwiriye urwo rwego rw'ubutungane, akarukurako ico ceyi co kurenganya aba n'abandi, ko uwukurikiranwa afashijwe n'abashingwamanza biwe bamwituye nk'uko amategeko abitegekanya. Turamusaba ko yoha maze itegeko umushikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Burundi kunguruza urubanza muri sentare ntahinyuzwa nk'uko amategeko abirekura, maze urubanza rwongere rusase mw'idonido, yongere kandi arekure umumenyesha makuru Florian Irangabiye.